none siyo u ngorane Rwanda ruri hanze u Rwanda ni wa muntu fulani umurundi u Rwanda ni wa muntu fulani ari hanze y'inzu kubita hamwe basigara bayumvira sinema rindira nkubwire sinema rindira nkubarire Otisi yakubwiye yuko muri Kongo hariyo imitwe ishika 200 mu gihugu ca Kongo mugabo ugasanga focus yose ihari ku bakongomani no kuguma ba blaminga u Rwanda uravyumva igihugu kitagira souverinete ni igihugu citwaza uri hanze ngo ikosa ry'igitumi biriko biba mu gihugu canje ngo nuriya ayo namakosa uhora blaminga abandi kuri wowe ubuyobozi kwanza umuyobozi ukaza kurira uvuga ngo fulani niwe ngo atumye igihugu cyacu kandi ari wowe ufata amategeko ari wowe ujera amafrontiere ari wowe ujera ivyinjira n'ibisohoka ari wowe winjira ugomba gutegeka ukavuga uti amategeko y'umutekano wanje interne nuyu raba Donald Trump veriko ariko arasekiriza ama economy yiwe mugabo rero jewe ico narindungiye ngaha shaka kukigaruka koko n'ikintu wavuze kandi basoda b'u Burundi ngo bariko bagenda muri Kongo ngo bagenda muri Kongo ngo kubera iki ngo ico kibazo gukibaza ngo neva ngo kibaze ngo Tshisekedi je shaka kukubwira ikintu kimwe sinema iyo uri kuravuga ngo babaze Tshisekedi nshaka umenye yuko uri kubibwira ujya mwana yabuze papa wiwe ujya mugore yabuze umugabo wiwe mbega uwo mugore azoja kubaza Tshisekedi ngo umugabo wanje yapfuye kubera iki uwo mugore azoja kubaza Tshisekedi ngo kubera iki kiziga c'umugabo wanje ntashobora kugihamba niteka mpamagara abantu tugire day abapfa bose babita ngo ni Red Tabara ifo yuko utahura yuko ibi bintu turiko turavuga kuri Kongo no ku Burundi biri Afrika turiko turakoma induru tuvuga yuko mu gihugu c'u Burundi hariho intera hamwe FDLR so kuvuga yuko twanka CNDD FDD no kuvuga yuko tuzi ivyo FDLR yakoze mu Rwanda no muri Kongo tudashaka kuvuga ku brothers and sisters bacu bo mu Burundi so kuvuga yuko twanka CNDD FDD ngo ihave so kuvuga ko tukigirira visibility kagenda uravyumva kagenda ko ntaregera no mvuga igihugu kirimwo ba niyo mbaru ukivuge ko cyababize umviriza ndakubwira ikintu kimwe umeze cyo kimwe nk'abakongomani uri kuravuga ibintu wewe ushatse kuvuga yuko niyo mbare rindira gato sinema rindira gato ndakubaza ushatse kuvuga yuko ushaka kuvuga ko niyo mbare kutaregera uvuga ati igihugu barimwe nabo kibaduye mureka soze ndigera ndabihakana ngo niyo mbare ntibamutange urigera wumva mvuga ngo u Rwanda gumana niyo mbare urigera wumva mvuga ngo jewe u Rwanda ngo gumana niyo mbare niyo discussion niyo mbare je ntana nimwe ndiga ndayijambo mugabo ndakubaza ikibazo impamvu niyo mbare nuko gufana wawe reka ndakubaze ari muri babandi bifuza ko aho leta y'u Burundi nawe ni bushigikiye reka no umviriza rero ndakubwira mwebwe ayo ma propaganda yanyu muvuga yuko umuntu wese wewe nakubwa ati we nari ndabizi ntushobora kuza ugije muri Kongo utabuze CNDD-FDD ndakuza nta bindi biza kutubwira nsabe umviriza sinema nsabe namba wa mpamanya ukuvuga ureke shikirize ico nariko ndashikiriza hama nawe uravuga ico tudahuje namaze gushikiriza iciyumviro canje je ikintu ushaka kubwira ni kimwe niyo mbare ivyo yakoze au niveau constitution ategerezwa kuvyishura imbere y'amategeko nta bintu byo kuvuga ngo a i u umuntu wese aziko yakoze ikintu kitajanye na constitution y'igihugu ategerezwa kuja imbere y'amategeko kandi azovyishura ariko je cishaka kubaza ni kimwe muri uno mwanya muri 2026 eske niyo mbare niwe yugaye imipaka y'u Rwanda eske niyo mbare niwe yaturiye isoko rya Bujumbura n'ubu ritarubako eske niyo mbare niwe ariko arugurura imipaka FDLR n'intera hamwe zikinjira mu gihugu cy'u Burundi n'abawazarenda eske niyo mbare niwe atumye ubukene mu gihugu cy'u Burundi eske izo ngorane zose niyo mbare ariko razizana kagenda wewe ufite uburi kwazana kumazo biri mu Burundi Kongo tuyibagire niyo twari turiko none wose ni wowe uri kuranzunguruza muri Kongo twavuganye nawe byo usubije muri Kongo wari kumbaza niyo mbare ite nakwishuye gute wewe wowe wari kumbaza niyo mbare ndakwishuye niyo mbare kubera nariko mvuga muri Kongo mvuye muri Kongo ucusubiza kuri niyo mbare navyo yego makingi dusubiye muri Kongo nariko ndakubaza abavyeyi baheku abavyeyi bahekuwe bazobaza neva
reka nze n'ukunganira gato ku kibazo kijanye na niyo mbare. Niyo mbare nimba muzi yuko koko mu Rwanda mufisi nimba hariho ikivyemeza bazogende bamwitwarire nkuko FDLR bayitwarira bakabasanga za Australia na hehe bakabazana kuko babona ko bakoze ivyo vyaha n'abari mu Burundi bazobasanga babazana. Oya ndakubwire abari mu Burundi FDLR iri mu Burundi ivyo ni ibintu bizwi mu kibira birirwa bigisha imbonera kure guhonya ivyo ni ibintu bihari urumva ego kandi uko guhonya none ryo ko ndimbonera kure nyambone ko zibigisha hehe uri mbonera kure ntacu urumva ushatse kuvuga ko utabizi yuko babigisha ibintu arabizi ubundi kazi arabizi ubwo nububeshi neza neza ndababwira nimuduhe ijambo natwe yego my king warindira umurundi kazi aheza ariko jewe reka ndakubwira ikintu oya yavuze kuva kera uyo twabonye tumwumva reka tase tuvuga mugakingi mureka heza kuvuga icyo ashaka gushikiriza kameme reka nta ikintu narishaka kunganira akagenda ntagiye kure urumva ku kintu kijanye no kuvuga ngo abazofatwa basanzwe bitwarira FDLR ni ibintu bigenda mu murongo wa nyavyo bazobazana koko nimba na niyo mbare nimba mwumva yarakoze ikosa bazomuzana bazomwitwarira ariko kuvuga ngo umurundi kazi umurundi uko directement uratse yarakoze ivyo bintu nakazi ka HCR umurundi kazi ikibazo wewe ubu rero naho wemeye karakazi ka HCR kuri abakongomani nakubwiye ko bakongomani bagumye bigwana ngo leta ngira hako bataha inema nuko bacinciramwo nabikwemerera ndakubwirako n'impunzi ziri mahama iyo zishaka gutaha bica muri HCR none ko ariko cyangwa ngo HCR yarigeze ivuga ngo zitahize muri Kongo listen to me well here is the thing nta gihe na kimwe uburundi bwigeze bunemera ko bica mu mahoro ngo HCR bareka abakongomani batahe ariko yararetse abarundi barataha yararetse abarundi barataha korega nta gihugu ifite cyase si leta ariko reka ndakubwira nyene basi kuki batabaho ubwo burenganzira ngo HCR bajya n'umugwi w'iterabwo nikirobera iki oya okay ego ntaco however you can call it it's okay waifata nka FDLR na Red Tabara kwa nta kibazo it's okay Nuzongere no kuyivuga neza ariko East Africa sikizimo masezerano y'Doha East Africa nta masezerano irimo umva East Africa ahantu bidahuriye uzi East Africa nta nirafata East Africa uzana bidahuriye utabihuza M23 iri muri ko oya East Africa umva kangabo umva brother nuvuga ngo izana bidahuriye ibyo bintu ahantu tabigereranya usitandukano ryabyo rikomeye M23 n'abakongomani bari muri Kongo. Leta bara n'umutwe étranger uri mu gihugu cy'abandi. FDLR n'umutwe étranger uri mu gihugu cy'abandi. M23 n'abanyagihugu bari mu gihugu cyabo. Ikindi bafite umva kugira ngo ujye kunegosiya n'umuntu. Urumva kugira ngo na UN amategeko ya UN kugira ngo abene gihugu aricyo buriya wabonaga na FDLR yarwaniraga kuva kera nibura igire niyo wagira cyangwa se tuhere na kera buriya RPF. Urumva Habyarimana yararanze kugira ikintu kimwe yavugana na RPF inkotanyi kugeza umunsi zigeze ibyuma zifashe zigeze ku murindi oya nubeshye icyo bita santimetero niki go back in history East Africa no ukuri ibyo ngibyo ntamuna gutegeka kwemerera bagiye amasezerano yabayeho ryari none otisereka mubaze ikibazo niba ko kubizi inde muntu wambitse Rwigema iranka rya general Habyarimana yari Kampala no yini Habyarimana none ni gute se batavuganye se ushatse ko none se bavugana ibyo gutaha ko abanyarwanda ko barimo mwambika amaranga nk'umusirikare wa Uganda barabirangiga muri Uganda barishimye ko naho muri Uganda uretse gato kangabo thank you utanze urugero rwiza uretse gato utanze urugero rwiza uretse reba Neva agiye Neva ari ahora saba Neva ahora avuga ngo abantu bashatse gutemagaza ubutegetsi cyangwa se abahungiye mu Rwanda mu baduhe batahe hari n'abarundi benshi batashye bavuye mahama mwabonye amabisi agiye Burundi abashize gutabara atashye ibaza uyu munsi wa nonaha buretse gato kangabo ibaza uyu munsi wa nonaha Neva agiye mu Rwanda sibyo akambika wa mu general yitwa nde Burundi bavuga ufungiye uri mu Rwanda niyo mbare ibaze uyu munsi Neva ndayishimiye akifata kaza muri ceremony akajya mu Rwanda akambika niyo mbare nka brigadier general nk'umusirikare w'u Rwanda
aramushaka nk'umurundi wataha cyangwa yamugize yamubwiye ati gumiyo mu Rwanda nyiri w'umusika w'u Rwanda. Habyarimana yagiye kwambika General Rwigema nk'umusirikare wa Uganda. Kandi bizwa ari umunyarwanda. Habyarimana yamwambitse mu bintu n'umugereranya. Yavuga ko u Rwanda rwuzuye umurundi kazi. Oya East Africa reka baguha amateka, reka baguha amateka. Yamwambitse Iranka nk'umusirikare we wambika umunyagihugu wawe Iranka mu kindi gihugu kuba kuri sema. Mu Buganda. Otis, Sinema shiraho kubaho mubeho ariko mubereho umurundi kazi ceceke no tugendane nibi bakashagari tugende basi duhana umwanya umurundi kazi nta ceceke naga shiramo ordre nta kibazo oya no goye kubera kuzimya abantu oya nta wimubwira ngo ashaka kubwira umuntu ngahore we yo kese naga yizi kangabo wimubwira ngo ceceke wimubwira ngo ceceke mubwire duhana umwanya aguha umwanya nawe urasoma umwanya na ceceke ko nabyazi oya haduye no fatabyazi nawe wabona bizuru umunyarwanda nawe ngenda bizi umunyarwanda nta ibyo uzi n'amakosa wowe ufite amapoto yawe wifuye ntabwo babizi it's not even about kuba ndi umunyarwanda canke ndi umurundi ni histoire publique biri kuri internet bro histoire publique turabakubwiramo nani ko bibaye akavuyo sinema washizeho ordre ukajya ho mu ijambo undi yasoza ndakamusubiza gutyo abantu bagende baganira ntibibe akajagari. Nicyo nashaka kuganiriza nawe. Ikibazo nashaka kukubaza. Uretse reka manze mvugane nawe Otis turayize iyi case. Otis gera nshaka ndakubaze. Gira Imana buretse naza na Otis. Nuko wejeje kubivuga yuko M23 iri kiragwanira agateka k'abakongomani. Kukubera iki iyo ntambara muyijana mu baturage kandi mubizi neza Kisekedi ari muri Kinshasa. Njyewe unshizemo kandi tuyijyana njyewe kandi se ngende umukongomani. Sawa reka nanje igitekerezo niko ndavuga ni kubera iki iyo ntambara muyijana mu baturage batoya itofatwa M23 yipange nkuko nani Traore yipanze akinjira indani muri Kinshasa Kisekedi bakamukura hama M23 ikaruringa neza Kongo niyo gahunda. Okay. Gira Imana ndashaka kukwishura. Ego bigira Imana iyo niyo gahunda ibintu byose bigendera ku murongo bazogera igihe bamushikire birindire bizoza nivyo biri mu nzira ikindi bigira Imana muga abaturage bariko barafanya bigira Imana victime ntibashobora kubura bigira Imana aba victime ntibashobora kubura bigira Imana umva bigira Imana uremeye kweri wowe uronka ubutegetsi washesha amaraso y'abandi bantu bigira Imana umva bigira Imana kandi akaba afise ubutegetsi reka ndakubaze bigira Imana ninde yakubwiye yuko atamaraso afise Traore bigira Imana allow me to talk bigira Imana reka ndakubaze ikintu kimwe wowe uri kuvuga ngo M23 iri kimena amaraso hama cyasubira nko ku Burundi nimba Burundi koko bwifuriza iciza Afrika n'abanyafrika kubera iki biriko burafasha Congo FARDC FDLR kumena amaraso y'abakongomani kubera iki ahantu M23 ivuye basubire bakica bagaturira amazu bakajya abantu bakajya batutsi niyangenga bitekerezo umva uburundi umviriza uri umurundi kazi kandi ibi bintu mu byumba umurundi ari muri Kongo muri mercenaire hakuriya yatumwe ko muri Somali agatumwa ko nahandi murundi kazi tafadhali ureke kwigira nk'umuntu utasomye bigira Imana umurundi ikintu ciza ubuzi ikintu ciza bariyo nk'aba mercenaire yamahera navuga atafisi camari y'u Burundi ajya bande ayo muri Somali ko bagiye y'imyaka kutigeze uyavuga muri Somali ndakubwira igituma ntayaburanye muri Somali ndakubwira igituma ntayaburanye muri Somali ndakikubwira ni kubera ko amahera bagiye nka misome ntibagiye nk'aba mercenaire umviriza no reka ndakivuge kagenda igituma ntegera ndaya diskita kajya amahera quand même abagiye kugwana barayaronka ku giti cyabo ariko ubu nabo bagenda kugwanirayo nibiki imiryango yabo yirigwirira itarabonye ibiziga itarahambye ntibagiye nico babaha nabajayo nta nuko babahemba Bikingi omwe abagiye muri Somali barabahemba ariko bajya ni nkaho bariko bakora umurundi kazi bijya muri Somali bije gute muri Kongo
ni Bigirimana bizanye. Bigirima uri kuvanga ibintu. Bigirima nk'icyo uruvuze. Bigirima uri kuvanga ibintu. None se gute uhuza urzi ngo kwa Traoré no muri Congo M23 ntago bari muri gouvernement. Traoré yakoze coup d'etat. Yari muri gouvernement indani. Yari mu gihugu ari umusirikare mukuru mu gihugu. Afite bagenzi bamushike nkuko akoresha chef d'état major n'abindi mugaherika president. Tandukanya coup d'etat n'umuntu utangiye intambara. Ntabwo Traoré yakoze intambara ngo ajye mu kinyeshyamba cyangwa iki yakoze coup d'etat muri ayirimo. Otis ibyo bintu muvuga bitwitiranye ibintu mujye mubireka kuko iyo uje ugafata abantu bashatse gukora coup d'etat ukumvikanisha ukuntu bahuye n'abantu bakoze ibindi bintu bibi. Traoré yakoze iki? Kangabo Traoré hari abantu benshi bakoze coup d'etat kandi bakoze neza. Traoré yakoze bagaza yakoze coup d'etat kandi bagaza yatwaye neza. Muri kwitira East Africa stop ama propaganda yawe. Traoré ibyo yakoze cinema agenda ejo narakubwiye ndakumva cinema. Hariho ibintu bya mbere umuntu umunyagihugu akwiriye kugenderako. Iyo wanka leta guverinema udashoboye kuyikuraho urayishigikira. Ukoze kude tigapfuba muntu w'Imana ingano zikomeye cyane. Ariko itotse sawa idatotse cinema byose n'abanyagihugu bari ku ruhande rwawe, abanyagihugu batahura ibyo uri kurakora nta kintu kimwe kitegera imbere. None wewe abanyagihugu bumva revolution nta kintu kimwe kitegera imbere. Nibi turiko turakora ni kugira tuvyura ubwenge bw'abanyagihugu. Oya wewe jimbere apana kwabesha uri iyo wagiye mu none ubona ndi nyuma ubona sa urazi umwanya maze ndiko ndagira event conscience ku marezo sociaux. Wowe nibyo urimo nago ubizi kagenda nukuri kwa East Africa ndagusabe wewe ivyo ndimo wowe ntavyuza ahubwo nabyuzi wowe ntavyuza. Kagenda wewe yibaza ibyo nakubwiye ati imigambi ufise ibintu ushaka ko byohinduka ni byiza. None bizoca bihinduka kuri yuri wewe. Ninde yakubwiye yuko none iyo ndi ndahaguma? Ninde yakubwiye ko ndahaguma? Manuka. Cinema ndagusaba ikintu kimwe cinema. Hari kimega ushaka ko umuntu aza kubera wowe wabirima kajagari mu topic nk'icumi mu munota. N'abatariba. Mu gihugu kirangwa n'abatariba hari cyari abanyagihugu. Ikintu cya mbere leta ibihari ariyo yose udashoboye kuyikura yubahe uyubahirize. Nuko mu gihugu Agnes na leta opposite igufashe ntabyo kuza ngo abanyagihugu ngibiki wapi wewe reka kosha abantu bari bujumbura abantu bari bujumbura ntuzurabosha ndiko mbona tuguma dutandukira ku matopic. Reka dushiraho topic imwe tuyivuge. Twagize akajagari sana mu munota umwe turi kuvuga ku bintu 10. Twari muri Congo tukajya muri Amisome tukajya kwa Traoré mukagaruka. Ushobora kuba naje ntevye ariko naje hari topic ivuga ngo abarundi bariko bakora iki muri Congo. Oya ntabwo ari nta topic nkiyo yigeze haba ahubwo n'umuntu cinema shira ko topic tuyivuge ko ntihagire umuntu asubira gutandukira twese turakuze. Thank you. Topic yari ihari hari topic ivuga ati abanyamurenge ibintu bariko baraharanira biragaragara yuko ari jyabwo hari ibindi bintu abantu babanyujijemwe kugira ngo abone ko ari uburenganzira bwabo. Kumbe hari abantu bafise inyungu kuko we nta kuntu uvuga ngo haranira uburenganzira bw'abanyamurenge ugasanga n'abashefu uwo ubiharanira nta banyamurenge barimo. Urumva ugasanga umunyamurenge ni umusirikare wo hasi aciriritse mu bayobozi b'uwo mutwe nta munyamurenge arimo. Mu biganiro biriko biraba by'amahoro n'uwo mutwe nta munyamurenge aseruka. None mwe muri ko mugwanira uburenganzira bwanyu gute mu gihe naho mwafashe hanze bivuye mu bazungu ngo have mugaca muhave. None ubona neza ko abazungu bashobora kuza bakavuga ati aho mwafashe hose muhave idiri yaciyemo bwa burenganzira bwanyu zamububonye naho nari bashaka kubanza kwishura ikintu kimwe kugira tubandanye cinema. Yes. Igituma M23 itarimwe abanyamurenge gusa bashize nk'abanyamurenge gusa nabo wabagize ironda bwoko kandi nico kintu bariko baririnda first of all kuko nico cishe Congo. Rero ntusuye kugitebako nico gituma bivanze abanyekongo bose bifuriza Congo amahoro. Thank you. Komeza. Okay. Umurundi kazi burya umugwi uharanira aho gateko kuvuga abakongomani naho ugenda uhindura izina uko ubyutse urumva usanga bose bagwanira kimwe. Naye mu Ventura rero ntuzotangarisha nk'ihijya yejo
igiye ikazimangana ukazuma muri 2030 komvye haje uwundi umutwe witwa Cinema 24 waranda gateka k'abanyamurenge kubera amafaranga bariko bararondera inyungu ubutaka ubutare buri muri Kongo. Niyo mpamvu burya nibaza kubona ibintu barondera muri Kongo bamaze kuvuga ati okay ibi dutwaye tumaza n'imyaka 5 M23 uzoyibura hagati okay, Cinema ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Cinema ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Yes. Cinema ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Turemeranya jewe nawe ko FDLR na FRDC na Wazalendo bica abatutsi bari muri Kongo. Ibyo je ntabyonzi. Sawa ndabikubwiye bimenyereye. none babica byahereye reka tuvuganire. Uburundi kazi ego no byemera ko rubimbwiye ibintu biri mu gihugu biraba leta y'icyo gihugu je ndabyemere nkane. Reka ndakubwire birabiyo leta nanje nacho mse no bikora ko je nk'umurundi. Ndabyemere ko rubimbwiye. Oya reka ndakubwire. Cinema nzigute katari ubeshi nuko hari byerekana twese twabonye amavideo bajya abantu umurundi kazi politike urayizi. Oya bajya abantu bariko ndagerageza umuntu arashobora gukora icyaha kugira abeshere uwundi kugira diri y'ibibanda. Cinema oya iyo rero utazi cinema please go uhora ucumbise mugabo propaganda yawe politike urayizi ntavyuzi ntabwo vuga ntavyuzi ariko reke yes niyo mpamvu nakubwiye none ikintu utazi uco kivugira oya na wewe Cinema are you trying to mean Cinema are you trying to mean yuko ikintu utazi uco kibera umuavoka agenda ntabwo nakibera je nisiguye impamvu ntabyemera. Umuntu urabona umuntu arashobora kwitema n'ugwembe agacabesha se wiwe ngo wamukozi mwazana ngo arabangarantemye ndonke ziriya mpunzi z'abakongomani ziri mu Burundi ni Cinema bariko barakina rero iziki bahunze imibu iri kurabaye bahunze mu M23 kuvuga yuko abanyamurenge bose bahungiye mu Rwanda no muri Kenya no mu Burundi bahunze M23 Cinema reka ahubwo niwe uri gukina Cinema umurundi kazi reka ndakubwira. Oya kagenda n'umubwire nabi kagenda n'umubwire nabi hama hazi imigwi ihindukizira gusa ariko izeri system imwe tutabyemera. Cinema hari ikintu bagusubiriye kandi ntabwo ashobora kwemera ibintu kuravuga nta shingiro. Cinema wavuze ngo abo ba impunzi zabayo kubera M23 uko nguko nukuri kuko M23 ni umutwe w'iterabwoba waje utera igihugu abaturage barahunga kandi umurundi kazi hariho uwundi umugwi wari umeze nk'uri ari kizina niyo ryahindutse gusa kutabyumva wewe ibyo sinabyanse adakubira igituma wasenyutse. East Africa M23 ntabwo bari impunzi bo baje bavuye he bavuye i Bugande ubushize bavuze ngo bavuye i Bugande ni hiwabo i Bugande hari abantu benshi bakora iki usanga y'abasouth Sudan usanga y'abanyarwanda bose ni impunzi tujye tubaza ibibazo bisobanura iyo utangiye kubaza ngo M23 ngo hari n'abandi bari bahari banza uhere mu muzi umenye ngo ikibazo uri kubaza se cyo gishingiye kuki wowe uravuga ngo M23 hari abandi bari bahari banza umenye koze ya M23 hanyuma ubashe kuyitiranya ninde urashaka kwishura wowe impamvu mubona haza RCD ikavaho CNDP ikavaho M23 ikavaho ya mbere ya kabiri mbere na mbere ikintu uri gushaka kubaza ngo abanyamurenge ngo ntago bayobora ni Alliance Fleuve Congo n'uruhurirane rw'abakongomani biganjemo abavuga ikinyarwanda baharanira uburenganzira bwabo kuko babwira ko hata place bafise mu gihugu cyabo. Iyo utangiye kuvuga gutyo ninde ubu Amerika ko yagiye muri Venezuela ntiyakweyo president M23 ifite ubushobozi kuruta Venezuela se yivuze ngo bave nabo kavu bahava dia tujye tuvugisha ukuri Rukundo. Thank you. Reka ndakubwira ikintu agenda aba bantu muri ko murabwira ibintu barabizi bafise agenda yabo baje gukora ngaha
kagenda reka ndababwira ikintu kimwe rukundo ntaguciriyemwo rukundo harakantu nashatse kuvuga kare bahita banciramo reka ndakubwire wowe uyibona Trump ubwiwe nka president twita kayoboye isi reka tuvyituko ko ntaco twobikora ntaco twobihindurako yifata agasebya Tshisekedi imbere y'abantu ngo jewe yanyemera amabuye kandi nzoza kuyatora sinzoyanka iyo deja niki ni giturire ni ruswa urumva cyari kigamije iki ngo kugira ngo aze ngo gukuraho M23 mbeta kubaza iyo Tshisekedi yarakunze abakongomani kugira M23 ntigire iki kuko iyo babashize mu butegetsi hama bagatangura kubahonya ngo nta mwanya bafise mu gihugu cyabo wowe umuntu uramwirukana mu gihugu wowe uri imana kandi ari igihugu ciwe ikindi abantu baba bari wagomba atanga iki kubera iki reka ndakwereke ubundi haba mari ayo mabuye abamariye amariki bane no kumatangaga kurako kagwi kiterabwoba nakagwi kwiterabwoba gahari kuko M23 irimwo abakongomani b'ubwoko bwose bihuje kugira ngo bagwanire iki ndakubaze Murundi kandi M23 emera n'inyeshambo reke kudurabesha ngo nakagwi kiki umugwi wose n'abakongomani n'inyeshambo n'abakongomani as long as ubita abanyeshambo bagwanira agateka kabo ariko nago bibakoma inyeshyamba ni inyeshyamba bose East Africa ndakubaza ikibazo kimwe ikibazo East Africa na sinema ndashaka mukinyishuri inyeshyamba z'abarundi M23 ni inyeshyamba z'abakongomani ikibazo nari ngiye kubaza uracishuye reka ndakibaze na sinema ngo bari mu gihugu wabo sinema M23 nabaki M23 ni nyeshyamba z'abakongomani. Thank you. Full stop. Hanyuma bashaka kwica abagenzi babo canke bariko baharanira amahoro y'igihugu cabo. Barica bamaza abantu. Amahoro. Ni kwica abagenzi babo. Mbese aho banyura nago bafite imbunda banyuzayo. Ntibaraza hafi inkoko. Nyine oya M23 igamije kwica abandi. Igamije kwica abandi M23. Gahunda yayo ni kwica abantu. Abantu bose huye n'abasazi. Kandi ubuyobozi bwabo burimo abakongomani bose ubuse nanga zica baruba East Africa please kaganira buri umwe akaganira tukareka kuvuga mukavuyo igituma abazungu nakumva sinema uramaze kubona umunyagihugu arasa abasirikare b'igihugu ciwe uwo munyagihugu reka ndakubaza impamvu zo kubarasa ariko nagapfa nta mpamvu ni ibihari yo kuvuga igihugu uri nyine ndashaka kukwishura sinema warumbajije ndashobora kukwishura sinema ndashobora kukwishura mureke dufashanye twe tuganire tureke kugira akavuga gari byatari sinema wakoze ordre kuri pano yawe sinema wagize ordre abantu bakagenda tuvugiye wewe topiki ugahera wewe umukuru w'igihugu runaka uri nka Samia Suluhu sibyo okay habaye umugwi w'abanyakigoma bavuga ikirundi ngo twebwe duhagira ngo uburenganzira bwacu hanyuma wewe uri Suluhu urumva ureke byabishobisha babona uburenganzira bwabo bafashe inkoho umusirikare wa Samia yinjira ikigoma gacurasa okay none wewe nka president wokigenda ubahoya ngo abantu barashe umusirikare wanje reka numve ngo icyo bashaka ngibi urabatwika kuri umukuru w'igihugu thank you ndashaka umbwire nze kumbwira ndakwishuna yes so wewe uri kumbwira abantu b'abanyakigoma bagize umugwi ufise intwaro mu kindi gihugu cyawe ko utemera karabarobere karinyesha ucuvuga ngo n'umugwi ngo wawe ngo batanzania ngibi ikindi biki uri president. Okay, reka ndakwishura. Jewe banza uhere ku muzi w'ikibazo. Urumva? Samia Suluhu ni yabanza akumviriza aba bantu ico bagwanira. Watewe ntabyo kumviriza bibamo. Ubanduka gutegwa. Back in the days or years, I don't know. Babashize muri gouvernement
bumvikanye yuko n'abakongomani bagomba gusangira igihugu bakagifatanya kukiyobora. Hama mu nyuma baza kubihinduka babasubiza mu ishamba. Nico gituma bakoresheje inguvu. Murundi kazi mwunganire, reka mwunganire. Sinema iki cyatumye abo banyakigoma bafata imbunda kwanza bari mu gihugu babuze iki muzirikane ngo nibyo ngibyo ari kuvuga ngo leta ya Tanzania. Otis ni kenshi bashatse ibiganiro bakagerageza kumvikana na leta ya Kongo, babimye umwanya n'igihe bawubahaye bashatse kubahonya bari Kinshasa. Ubu rero barihuje bariko bakoresha inguvu kubera ko babonye ijwi ryabo ntiryumvwa. Urundi kazi ibaze nk'ubu naho umugwi w'abafurero baharanira uburenganzira bwabo, niba babuze babikora kuki ahubwo wowe uri muri president kuki utabahaye uburenganzira n'umutekano? Abantu bose naga arinjije reka cyana akubwiye ikibazo gikombe ntimutemurata ngo Burundi ngo Rwanda. Yes, ndakumva. Niba nakubaza kabazo kubera iki twirwaneho irwanya M23 kandi twirwaneho nayo ari abantu ibarwanye kandi bose bahuriye mu ihuriro rimwe. Kwirwanaho ntago bizi nawe kaganga ngabo kwirwanaho iri kumwe na M23 ahubwo ari kuvuga ibyatazi bari mu ihuriro rimwe bari kumwe abo ngabo kanga ntago histoire no muri Wazare n'abanyamurenge nta n'ubuzi ibyo uri kuvuga ngo ndayizi ni bamwe ndavuga utugara nabasha muriko muvugira rimwe abariko barabyabagora birabagora ku we natwe turamene ku mutwe turaza kumene ku mutwe turi kuvuga ibijya kajagari sana host raba urabire yo kuza tukagenda uha umwe avuge vraiment ko nahandi ho nibikunda ko agenda nawe twese muri ngazi ibyo ubirabye neza mu gihe amoko yose ari muri Kongo atokundana ashire hamwe babane nk'abakongomani bose mugabo nabyo ntibishobora gushobora kubera ko sinema ubwo icyo ni ikibazo ubashije cyangwa uko ubyumva sibyo? Reka noneho tugende ku murongo wene duhere kuri Rukundo Patrick, tugende ku murongo Patrick atange ide aviye hakurikiyeho Kivu hakurikiyeho East Africa nkurikiro karigenda gutyo otherwise turaguma muri ibi kandi umwe wose abone iminota 3 uvuye ngo rese 3 minutes urabona 3 minutes kabisa umuntu wese aze kwerekana icyo abona cyokorwa kugira ngo umuti w'ikibazo ariko muri Kongo uvuga uko abona we uko abyumva kugira ngo bigende neza. Iminota 2 duhere hejuru genza mvuga muhejeje ico kogwa ubwo ni Rukundo yaba kagenda harabanza Rukundo kugira tugende ku murongo. Okay ariko ndumvisha topic yari nico kogwa buri wese atange uko abitekeza uko abibona uko abitekereza uko abibona. Yes hamadenda atakuvuga murangije icyakorwa rero maginga uko bimeze ubu ngubu nuko buri muturage wese yakwitwa umukongomani, ntihareberwe ngo avuga ikinyarwanda ni umututsi ni umuhutu cyangwa umutwa. Icya kabiri, ubuyobozi bufite bukiyumva ko buri responsable y'abaturage babwo n'igihugu cyabo. Hakwiriye guhagarikwa ibintu by'ivanguramoko n'ivangurakarere. Icya kane, dukeneye abayobozi bakunda igihugu kuruta indonke. Icya gatanu, dukwiriye kubona leta ikunda iri ku murongo kwa ifunctiona, kuko ubu nta leta ihari ntabwo ifunctiona. Uburyo ifunctionamo nyine ni kimafia, buri wese uje nyine agakora bitewe n'inyungu ari bubona. Icya gatandatu, dukwiriye gukundana mu karere. Simbona umurundi ngo numve ndamwanze, simbona umunyarwanda ngo numve ndamwanze, cyangwa umugande. muhe n'abandi ijambo ariko natwe tuvuge. Jewe ni kwanza n'ibyo ngibyo nicyo gikenewe gusa. Wakomeza Kivu.
Kivu namba dahari Kivu banza dahari. Okay, reka nkomeze. Kuri iyo point icyakorwa ni bimwe muri ibyo ngibyo wavuze, ariko naga amakosa yose yajya kuri Kongo, naga amakosa yose twayashyira kuri leta ya Kongo, kuko ibibazo bya Kongo ntabwo byabayeho kubera Tshisekedi. Byatangiye ku bwa Mumbutu n'abataraza babiri barabizanye bigenda bikura. Kabila muramuzi imyaka 18 yose yabayeho ari useless. Ubwo rero icyabaho cyonyine nuko twebwe nk'aba neighbors, abarundi n'abanyarwanda cyane cyane, tugomba gusobanukirwa ko Kongo nishobora kugira amahoro natwe yacu tudafite amahoro, kuko nkuko mwabivugaga mu kanya utisigeze no kubikomoraho, Kongo ni ahantu hafunguye, umuntu wese ajya agakora ibyo ashaka uko ashatse. Ni nayo mpamvu abantu bajya bakitwaza imbunda bagakora ibyo bashaka. Urumva? Ubwo rero abo bantu kugira ngo Kongo izagira amahoro, nuko abo bantu nabo ubwabo bumva ko izo mbunda zabo zigomba kuguma iwabo. Naho Kongo ivuze ngo irabyicungira, irafata responsibility nk'igihugu, ntago byakunda, keretse igiye ikazana abashinwa akaba ari bishyira ku mipaka, hanyuma ikazana bya bisasu igakora ibintu bidasanzwe. Ariko urumva izo ngizo ni izindi energy, kandi abantu bacu barimo gupfa. Ariko noneho ibihugu byacu, twebwe abaturage bo hasi, twumve ko tugomba gufasha Kongo mu kuri, mu kuvuga ngo Kongo yabona amahoro gute. Tuzi ukuri nk'abaturage, tuzi ibibazo byacu dufite, haba mu Rwanda nk'abanyarwanda, abarundi nk'abarundi n'abakongomani. Ubwo ariko ngo Kongo ibona amahoro nuko abanyarwanda twisotinga n'abarundi tukisotinga, kuko umunyarwanda nava muri Kongo, yaba FDLR, yaba uvuga ko afasha M23, yaba n'umurundi akavayo bagasubirayo, leta baranaye kavayo igasubira mu Burundi, Kongo izagira amahoro. Nango umuntu wese w'umuforena uri muri Kongo nava muri Kongo, Kongo izagira amahoro. Ubwo rero ariko duhereye ku bantu bacu bariyo, kuko niyo ntandaro ngo Kongo ibura amahoro, ni ibintu bituruka mu Rwanda no mu Burundi. Ubwo rero Kongo nagashaka kubona amahoro, twebwe nk'abanyarwanda nk'abarundi tutarabona amahoro. Thank you so much. Okay. Nge wenda nabivuze ariko kambisubiremo. Kongo ikintu cyose buriya iyo umuntu w'umugabo atangiye kujya afata ikibazo cye ukagihi ukavuga ngo kanaka niba nkennye ni kanaka ubitera, totalement watsinzwe deja. Niba mbayeho nabi ni ukubera kanaka, ikibaye cyose ufite scapegoat, ufite umuntu bouc émissaire mu gifaransa. Buri ikibazo cyawe ugagereza ku bandi. Ni inshingano zawe nk'umuntu w'umugabo kurinda urugo rwawe, ni inshingano zawe kubeshaho urugo rwawe, gucunga umutekano, gufinansa urugo rwawe, kumenya ikikugira umugabo nuko umenya uba mu nshingano, ukamenya ibyo urugo rwawe rukeneye. Niba uri ubuyobozi bwa Kongo, ni inshingano zawe ko abakongomani baba amahoro, ukagira igihugu kigendera ku mategeko. Impamvu rero biza amayo matiku ngo abapfurero, abanyamurenge, abavuga ikinyarwanda, abatutsi, ababembe, kubera aho deja uba wamaze kunanirwa. Aho ni handi nabyita nka mubyeyi wataye inshingano, abana barabama ibobo, ujya ntago umenye wagiye ku ishuri utagiye, nta mategeko akugenga. So ni handi buri wese azagakora icyo ashaka muri urwo rugo. No muri Kongo babaturage, niba ufite igihugu kidafite igisirikare, kidafite igipolisi gikurikiza amategeko, we umupolisi afite imbunda ntahembwa na leta arihemba, umusirikare arashinga barriere agasoresha si leta isoresha, icyo nta gihugu ufite deja watsinzwe, ntushoboye kukiyobora. Eida cyakubanye kinini, shaka strategy, ni inshingano zawe gushaka igisubizo mu bibazo ufite. Abo baturage babayeho uko babangana kose, Kongo si ifite population nini, ariko ufite strategy, ufite ubuyobozi, niba ari izo federalisme cyangwa se kumanuka decentralisation, ukavuga ngo buri quartier hari umutekano uyu n'uyu, bigenda gutya na gutya kugira ngo umuntu ntiyicundi ngo birangire. Umuntu niba yishunda akamenya ko ajya amara ubuzima bwe bwose muri gereza, ntago yasubira. Ntago uyu munsi wishe umuntu abihaniwe, ntago undi yajya kwicundi, ejo ntago nta wundi wabikora. Ariko uyu munsi umuntu arica abantu 100 inapersi, ubwoko runaka burashwana, niba ngo umwe inka ze zagiye mu murima wundi, bagafata babandi bakajya kwica babandi ngo baboneshereje, babandeshe bakazajya nabo kwihorera, baguma muri ibyo n'ubuginga. So ubwo iyo makosa nayanditse nayabwa abayobozi. Kuri icyo waruvuze ngo u Rwanda, u Burundi, ngo wibagiye n'Ubugande by the way. Icyo kikwereka igihugu cyawe kunara amafuti. Ibaza igihugu cyawe cyakunaniye kukirinda no kukiyobora mu gihugu cyawe, bigeze none ugeze aho uvuga ngo uribaza umuntu w'umugabo uragira inama ngo twego abanyarwanda n'abarundi dufatanye kubonera Kongo amahoro. Iyo isi yayishakiye
ninde wayashakiye abanyarwanda? Kongo igize ishakira u Rwanda amahoro? U Rwanda ntirufite amahoro. Ninde washakiye amahoro Burundi? Ni Kongo cyangwa ni umuturanyi wundi? Ni Tanzania yashakiye Burundi amahoro? Umugabo arigira. Wowe niba utifite kwanza you are done. Ego uri kuvuga ibyo ngibyo uvuze izo za FDL n'ibindi bajyayo kubera ko wananiwe nta gisirikare ufite. Uyu munsi wa none Kongo yaba yarishoboye. U Rwanda ravuga ngo FDL nibataye abakoze ibyaha hanwe abandi basubira mu buzima busanzwe. Kongo yaba ari igihugu kiyobowe neza gifite ubwenge, gifite abayobozi bareba kure birinda ibyo bibazo byose. Uyu munsi ntabwo bamuvuga ngo u Rwanda ngo M23 ngo u Rwanda rufashe iki. Ntabwo u Rwanda bari kuba bafite excuse. Kongo yari kugenda ntabwo iyo ntuza ahantu bari ku gihugu nka Kongo Goma iriya za Masisano FDL ni ahantu hato cyane ufite igisirikare kuhagota izi mbaraga bari gukoresha mu kurwana M23 kuhagota insemene ukamakinga sure ko FDL yose itashye. Ubu se M23 mu mezi angahe imaze gucyura abanganiye ko FDL yacitse intege kandi nuko iri muri leta ariko yabe kuvuga ngo iri aho ngaho za Masisi ngo ayicukura amabuye ahisoreshe hingura umugi. Erega iyo mitwe magana angahe tuvuga yose iri muri Kongo ibayeho guteze ibeshego n'ubutunzi bwa Kongo. Izo munda bazigura hise baracukura amabuye bari asahura Kongo nibyo bibatunze. Uyu munsi wibagiwe ADF usigira ngo iri kwica abagande. ADF yica abakongomani kugira ngo ibeho, isoresha abakongomani, ibangamira abakongomani, isahura abakongomani, ariko igihugu cyabo ntacyo kibikoraho. Icyo gihugu cyakabaye gikubita ADF ikajya Buganda abagande bakakira ADF yabo. Kongo yakabaye kubita leta bara ikambuka Uvira ikagenda abarundi bagafata abarundi babo, ikabaye kubita RDF igakubita FDLR RDF n'ibindi wa mugani byaba ngoma nkuko bari babigerageje imbere. Uhamagara Burundi ubonye Kongo rahamagaye Burundi iti muze dukorane operation y'amezi 6 muri aka gace muri North muri Sud Kivu niho leta barizwa twihaye umwaka ntimuzogire ikintu mwongera kutubwira muze dufatanye dore barahanaha tugiye kubakubita dusunike mwakiri ibyanyi Burundi. Ikabwira abagande hakuri abagande bari muri Kongo. Abagande bari muri Kongo rega buriya za Ituri hari Uganda UPDF iriyo. Bwira abagande ngo muze dufatanye mu gihe twiha imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 nta kintu muzongera kutubwira cya ADF. Muze dufatanye mu making sure ko ADF isubiye iwanyu yambutse Bunagana igiye Bugande. Uhamagara u Rwanda muzana RDF yanyu umwaka umwe guhera Masisi dukubite bambuke mwambutse abantu banyu Rubavu mu batware nyuma ntimuzongera kutubwira ikibazo cya FDLR. But ntago babishoboye. Kandi iyo mitwe yose iraho ngaho irica abakongomani irahasaba abakongomani. Ni igihugu gipfuye. Okay, narindindiriye aheze nahesheje kagenda go ahead. Okay, murakoze. Jewe sinza gusubiramwo ivyo abandi bavuze kugira ntitugume twirepeta. Ikintu ca mbere jewe mbona cokogwa nza kubivuga mu mice ibiri muri kote ya Kongo no muri kote ya karere k'ibiyaga binini. Ikintu ca mbere jewe mbona muri Kongo gitegerezwa gukogwa ni uko Kongo ironka une société novuga abakongomani bari conscient y'igihugu cyabo, abakongomani bari hamwe, abakongomani batiyidentifia mu matribu yabo no mu butandukane bwabo kuko bibatuma bankana, bakunda igihugu cyabo kuko ni kinini kandi gifise potential nini cyane. Cyo nico kintu ca mbere. Ca kabiri mbona yuko bakwiye kugira umulider afise ideologie nk'iya Patrice Lumumba. Muri Kongo harabuze leadership, harabuze umupresident afata amadecision akingira igihugu ca Kongo, kandi barabuze umulider afata amadecision kubw'inyungu z'abakongomani. Ico kintu kirabuze gose muri Kongo. Ibindi babivuze igisoda gikomeye gikingira imbibe surtout imbibe ziri hafi yaho ubutare bwabo buri, kuko isi yose iri kwirondera burya butare nta kindi. Barakeneye igisoda gikomeye. Mugabo vraiment jewe ico mbona cambere nuko abakongomani bonyene bovyuka bakaba bamwe bakagira une société iri soudée, kuko société yabo iratandukanye gose, iratandukanye cyane turavye n'imico. Ubu rero naho tugende mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere k'ibiyaga binini, RDC irakwiye kugira imigenderanire myiza n'ababanyi bayo, no kuvuga u Rwanda n'u Burundi n'u Buganda n'ahandi hantu hose bafitaniye imipaka.
kuko abo bantu n'abantu bashobora kuba ibikoresho by'abandi bakeneye inyungu za Kongo kugira babakoreshe bagenda mu gihugu ca Kongo. Ico ni cambere. Imibano myiza rero n'imibano mbona yuko ikenewe cane. Ica gatatu, FDLR, interahamwe FDLR ni virus iri mu bihugu vy'ibiyaga binini, Uburundi, u Rwanda na Kongo. FDLR ni kibazo gikomeye cane co kudemantera, c'est-à-dire abo bantu bagajanwa imbere y'ubutungane bw'u Rwanda kandi bagaciga urubanza na Republika y'u Rwanda. Twebwe abo bantu ntibakwiye kutwinjiramwo, ntibakwiye kutuzanamwo ivyiyumviro vyabo bituma akarere ko mu Burundi, mu Rwanda no muri Kongo kabamwo ubwicanyi. Haciye imyaka 30 aba bantu baguma bakora ibibi muri kano karere. FDLR interahamwe bategerezwa kuba demantere. Sindi ndavuga menshi kugira abandi bavuge, mugabo jewe nshatse kuvuga ivyo abandi batavuze naho ndabishigikiye. Muga singishigikiye vya East Africa, ndashigikiye ivyo abandi, mugabo vya East Africa navyo nshigikiye. Mugabo numva umenga ivyo nivyo nokongerako kugira n'abandi bavuge tugira amahoro. Umurundi kazi nta sibari naje murakoze nanje ngize ico novuga ivyinshi ndumva bagiye babivuga, gusa harakenewe gucika kanza ideology iri mu bategetsi ba Kongo. Ideology irimwo niyi y'ubwoko. La fois passée mwumvise ijambo rya porte parole w'igisoda nimba ntihenze, ibintu yavugiye imbere, speech yatanze yumviswe n'abantu bose. Kijya kintu deja ni kintu cerekana yuko bari yanose ideology yamaze kubica mu mutwe ku buryo batavuye ku butegetsi nta mpinduka izopfa ije muri kano karere. Ikindi badakwiye FDLR mu butegetsi bwabo nta mpinduka izopfa ije, ibyo twese tuvyemeranye kuko turabizi ko irimwo. Urumva bariya nabantu bamaze kwimakaza ibintu vy'amoko ku buryo bumva yuko atamututsi yogomba kubarizwa muri Kongo, kandi ivyo ntibishoboka. Ntushobora we guhonya inyoko muntu, ntushobora guhonya inyoko muntu. Abakongomani b'abatutsi n'ibundi bwoko bwose bafise uburenganzira ku gihugu cabo. Ico kintu rero mu gihe iga leta itavyumva, jewe ikintu numva coba nuko igomba gukugwaho burundu kuko ni virus birirwa bashiramwe abantu. Ico cigisoda naco bariko baravuga bakagenda, igisoda cabo kiri weak to the extent level Tshisekedi yarononye amahera y'igihugu cabo, agura intwaro batazi no gukoresha, kugera naho bisanze bari mu bihombo bidafise ico bimaze n'ibiki vyose. So M23 je gituma nariko ndayivugira ntashize nk'amaranga mutima mu vy'ukuri, nuko nzi yuko mpamya neza ko ahantu hose bagiye bafata bagerageza gufata, bagerageje kunga abantu no kubashira hamwe kugira ngo basenyere umugozi umwe, bagarukana umutekano, bakureho ibintu vyo kurya abantu, ivyo bintu vyo kwishuza imisoro ahantu hadakenewe, amabariere n'ibiki vyose. Tuzi ko ari ivyo vyabaye imbere ko mu Rwanda haba genocide, ibintu vy'amabariere ahantu hose n'ibiki ari byo vyadutse no mu gihugu cyacu c'u Burundi aho hirya. So iyo ideology ko zitabanje kuvaho kano karere nta mahoro kazokwigera kagira, kandi tutirengagije amateka n'ibiki vyose. Abantu muri ko muraharira ngo M23 ntirikishigikira amahoro mu karere, ikishigikira amahoro kuko ugiye no kubiraba back in the years FPR ifata igihugu yavuze ngo reka tubane mu mahoro twese atavy'ubwoko, bagira ikindi umunyarwanda. M23 ugiye kuraba ni vyiharanira, ariko ubutegetsi bwa Kongo bwo buravuga ngo abatutsi nta burenganzira bafise kuri Kongo, nibagende bicare bayobogwe nabo gusa canke basohoke mu gihugu. Ni nk'imwe Habyarimana yavuga ngo umututsi nta burenganzira afise mu Rwanda. Ibyo mwe mwavuga ngo bamwambitse amapete, bayamwambikiye muri Uganda Rwigema, ariko yarababwiye ati mubi iyo ngiyo ntimuze mu gihugu canje kuko nta burenganzira muhafise, u Rwanda rwaruzuye. So muri kumva ya ideology yama yirepeta. Sishaka kuvuga vyinshi, gusa jewe nashaka kuvuga ko kintu cha ideology ibarimwo, kandi mubanze mu vyemere. Mu gihe mutaremera yuko iyo ideology ihari nta nikizohinduka. Maikingi ego sinema merci komi jambo. Je nta vyinshi mvuga. Icambere nuko amabuye y'agaciro Kongo ifise
nyimba atazoba arahera n'intambara ntizohera. Ivyo vyo mubikure mu mutwe. Cambere nuko namuzobona ngo iraheze n'abandi bazogaruka. Rero Kongo ni kumva z'ubutunzi bwayo ifise. Bo kubijanye naho na niyo M23 bagwanira intuzeye agateka kabo ariko ari haba babafashe mu mugongo. Ivyo birazwi nubwo tubirengaho. Bo hama kubindi navyo wavuze ngo za ideology ngo dufise ngo bafise ngo by'amoko. Bo nawe ucubanza ukaraba eske byaje bivuye ko kera muri Kongo ivyo bitari bihari ubwo bikaba bihari. Bo ikindi naco ntimuvuge n'abakongomani buriya n'abarundi namwe muri hanze murafise ibintu by'amoko kandi muri abarundi ama video dora tuyabona tukanavyumva none mweho kubera iki mubigira kandi muri hanze. Rero ivyo bintu sivyo cyane numva araho no garukiriza vya Kongo biragoye ntawo bivuga ngo abishobore conzi amabuye y'agaciro atarahera muri Kongo nta mahoro azoboneka kuko izo ntambara Gisekedi ataraza zamyeho nuba hari zirahari. Urumva rero ikibazo si president wa Kongo ikibazo n'amabuye y'agaciro ni mubandanye. Chris Sinema vuga turakumva. Reka mbaze nsuhuza abantu bose bari kuyipano ariko ngewe igitekerezo cyanjye ubundi ikintu nashaka kuvuga ni iki ngiki Mike avuze igihe cyose tuzaba tugifite amabuye muri Kongo agihari agipfa nta munsi n'umwe aka karere kazigera kagira amahoro. Niba munatekereza ngo ni igiki twakora ngo kugira ngo izi ntambara zirangire, ntabwo izi ntambara zizarangira n'ubuzima bwacu tuzabuhorana mpaka tuzazihoramo mpaka ubwo mukenyere tuhangane nazo kuko nta kundi nyine kano karere kazagira amahoro ari uko amabuye yo muri Kongo yashize. Igihe rero adashize tuzahora mu ntambara kuko aya mabuye muvuga ari abazungu barayakeneye. Aramutse anayimanye umuperezida wari wese wayimana n'ubundi iyo mitwe izaza ntizabura kuza. Ibi ngibi rero muhora muganira tuvuga ngo ni igiki ngo twakora ngo kugira ngo amahoro agaruke. Igihe cyose ikintu cya mbere tugomba kubanza gukora nka East Africa byasaba gukora inama ihuriweho n'abaperezida bose bakavuga ngo mureke tubanze twange kumva iby'abazungu batubwira. Ibintu abazungu baza badushyiramo bikabanza bikajya ku ruhande. Niba ari iyo mitwe yigeze akarakajya bakavuga ngo tugiye kuyifata tuyirwanyirize hamwe twese tuyirandurire hamwe. Ariko ikintu cya mbere ubwo baba bemeye gushikama bakarwana urugamba n'abazungu rurebana n'amabuye. East Africa yose yahaguruka ikaba tugiye kurwana urugamba rw'amabuye ku buryo na East Africa gusa ahubwo yakaba yari Afrika yose igahaguruka ikavuga tugiye kurwana urugamba n'abazungu kuko izi ntambara zose tubona zituruka ku bazungu. Rero kwirirwa tuganira tuvuga ngo cyakemuka twe nta bushobozi tugifiteho. Igihe cyose ibyo twaganira hano nta bushobozi dufite ku iki kintu. Ibyo wavuga ngo umutekano abazungu bafite ubushobozi bwo kurimbura umutekano wa buri gihugu cyo cyo cyose. Ubu se Venezuela si igihugu cyari gikomeye, si igihugu cyari gifite ubutasi bukomeye. None se peterole yabo ntago ariyo yatumye bagenda bagafata perezida nk'ugenda gufata umuntu wibereye hariya muri kantine arimo yicururiza amata ukamufata ukajya kumufunga. Igihe cyose rero twaganira ibi ngibi tutabiganira ziriya ntambara tuzahorana nazo keretse nitwabona abaperezida bashobora guhuza bose bakaza bavugira ku kintu kimwe bakavuga tugiye kwicara duhereze umutekano kano karere tugasekirize. Bakabanza bagafata bije ifatika bakayishyira hariya bagakontributinga budget ifatika. Bamara kuyikontributinga bakavuga turiteguye twese turi capable yo guhangana intambara yo kugira ngo aka karere gashaka amahoro. Ariko igihe ibi bintu byose bitarakunda njyewe ingingo yanjye ngiye no gusoreza ntago izi ntambara zizashira tuzazihorana paka uzapfa nanjye mpfe n'abandi baze bapfe duhore gutyo. Gasaro narangije
Gasaro murakoze kandi ndabasuhuje mwese. Chris asa nk'umvugiye ibintu ntabwo ndatinda. Ikibazo dufite mu karere ntabwo ari ikibazo gusa cyacu, ni ikibazo cya Afurika muri rusange, nubwo hapfa abantu benshi bo muri DRC, ariko ni ikibazo cya Afurika, ikibazo kijyanye n'ubukoloni, kandi ubwo bukoloni bushya bujyanye na ekonomi bukagenda bunyura mu bayobozi batandukanye b'igihugu cya Afurika, hakaboneka bamwe mu